tujayo ariko wonye ntibigikunda tukarima tugahana ikiringo tuzomarayo ico kiringo giheze bakaduhemba udufaranga hama bakatugarukana aho badukuye bakadusubiza hanyine. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV, turabamukije aho muherereye hose, haba muri Amerika, muri Aziya, Oceania ndetse n'ahandi iwacu muri Afrika. Turabamukije nkuko mutubona kuri mikoro ya mbere, mukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue benshi bazi ku izina rya Tony. Uyu munsi twagendeye hano mu Kinama muri quartier Kirasazi, nkuko mutubona mu ndimo aho baririmira imiceri. Mu kiyaya caho twabahoye n'umupapa ariko ararima, akaba atari uwundi niyo turi kumwe mubona turi kumwe. Reka tumwakaye nawe nyene yidondore, avuga izina ryiwe hamaheze avuge n'ahaba. Ego nitwa Emmanuel Nininahatswe, nkaba mbangaha nyene mu Kirasazi mu Kinama. Nkaba nsanzwe ndumurimyi, nkorera ibintu by'uburimyi ngaha nyene muri quartier yacu ya Kirasazi. No kuvuga ko nkuko nyene mu mwansanze ngaha mu mbona, ego ndiko ndaca imikobeko kugira ngo ndabe kungene noronka ukungene ntera uduharage canke n'utundi tuntu. None ko tubona yuko harimo imiceri, iyo vyo biharage bizokunda ko yakunda mu gihe muharimamo imiceri? Ego ihararimwa imiceri, ariko iyo havuye umuceri kubera ko tudasubira kuronka amazi ngaha yo kuri mu wundi muceri, tuca turima utwo duharage canke n'ivyo bijumbu nyene ubona nka kurya twabigize harya. Nivyo tuca tuguma turima gushika igihe imvura izosubira kandi kugarukira tugatera wa muceri. No kuvuga yuko nk'ubu imvura ishobora gusubira kandi kugwa mu kwezi kw'icenda canke mu kw'icumi, ni naho natwe dusubira kandi kurimira umuceri. Yego. None burya watanguye ryari canke waje hano mu gisagara ca Bujumbura uvuye mu ntara za ruguru, canke wari usanzwe uri imvukira ngaha mu Kirasazi? Oya, sinari nsanzwe ndi imvukira ngaha mu Kirasazi, naje mvuye mu ntara za ruguru. Hanyuma ndaza hanyene mu gisagara ca Bujumbura nkiri umwana muto cyane. Yego. Ndashika ngaha kubera ko bone ibintu byo kwiga byananiye. Naciye nza ngaha mu izi ndimo, aba bantu babatama bari ngaha n'aba bandi basanzwe babimenyereye baza baranyigisha uburyo barima aha hantu. Ndatinda ndabimenyera, ndabikuriramwo kugeza nuno mwanya. N'ubu urabona niwo mwuga ndiko ndakora na niwo nkora. Kubera ko yo umuntu uko agenda arakura ariko agenda ahindura indimo canke ubwenge, nkiri muto byarangora cyane kuko nta nguvu nari mfise nk'izabajya abandi bakuze bari bakoresha. Ariko urabona ndabimenyereye. Yego. Uravuze yuko ntabwo uri imvukira ngaha mu Kirasazi, none uri imvukira mu ntari yihe? Waje hano i Bujumbura ryari? Uje Bujumbura washikiye muri kino gikorwa cyo kurima canke washikiye mu bindi? Ndi imvukira ya Gitega, komine ni Bugendani, zone ni Mutoyi. Yego. Rero gushikira ngaha nashikiye mu barimyi nyine. Kuko urumva ndo wa ruguru bisaba ko nanje nakuriye nanje kwisuka hariya. Kuzino naraje nzanywe na mama wacu, ndiga birananira. Hanyuma ca niziramo iki gikorwa cyo kurima kugeza n'ubu.
none kino gikorwa cyo kurima kimaze mu myaka ingahe wagitanguye mufise imyaka ingahe ubu kimaze mu myaka ingahe iki gikorwa nagitanguye mfise imyaka 15 ubu ndakimaze mu myaka 22 ndiko nkora kino gikorwa iyo myaka yose nta kindi gikorwa nigeze nkora nagumye mu iki gikorwa nyene cy'uburimi yego none ikico iyo myaka yose 22 uriko urarima nta karusho uraburonka mu kwisuka nta karusho no havavuga ko noba ndiko ndaronka kuko bona ubuzima bwo kurima nabwo nyene no buzima bukomeye cyane ibintu burabona ariko urabikora kwa misi yose kugira ufungure no kuba wafashe yasuka twama kuronka ka karusho rero biba ntibikunda hamwe hari igihe umuntu arima nk'ibintu agahomba ugahomba nyene n'agatahe wakoresheje kagahomba kose urumva nta terambere ushobora kuronka mu ico gihe hanyuma ukongera ukagenda ukaraba nk'uwundi muntu akugurana dufaranga kurumva wahombye ubwa mbere byaheze tugenda ugafata kandi kadeni ko umuntu akwizeye hagiye wiganira umuntu uti je n'ukuri ubuzima abona hariya nararimye byarahombye none raba ukungene nawe womfasha usubira ungurana gatahe usubize yo ndabe hanyuma none aha twawusanze ni gito ciwawe canke ni gito c'ukorera wowe aha naho dukota naho mukota yego naho dukotesha hanyuma tukaca twirimira bene ho urabona bakuyemo umuceri nibo tuca dusubira inyuma tugakotera natwe hanyuma tukaca dushiramo ivyo biterwa mbumbarugo yego none ndakubaze ko tubona abantu benshi ngaha hariho abari bararima hariho abatariko bararima bobo baza gutembera ngaho kugira ngo barabe kungene barima canke baza gutembera ngaho kugira ngo barabe amatunga yabo ari indimo zabo kugira ngo ntibabibe aha abeshi baza gutembera ngaha kugira barabe kungene turima abandi nabo murabibona ni nk'abanyeshuri baza kwiga kuko urabona n'ahantu hataramutse hameze neza nta nduri hari abanyeshuri kenshi rero baraza kwiga bicaye ngaha hanyuma bakavaho bagenda nako kuvuga ngo bene amatongo aheruka agikuramo umuceri azogaruka aje kuri mu muceri ibisigaye byose wowe wamukoteye nibyi wawe ugumanye nukurikirana uko nyene kuko urumva bayagushikirije umurima nta caba kiburabako none wavuze yuko nta karusho woronkamo ngaha kuko iyo uronse icyo ufungura urashima kuko nta wundi kintu uvuga ati nzoronka kizoza kinteza imbere hano hoho none uvuga gutyo ubona uzokwiteza imbere ryari ugumye muri kino kirimo kandi woronda kandi kazi wokora nta kandi kazi nuko rijewe noronka nokora kuko ntaho nogakura ugiye kurondera akazi ntakuronka yampaka urumva ico gituma natwe ucubona tuca twigumira muri ibi kuko ntahandi turi buje ntaho twoja tuca twemera tukaguma hanyene turose gusa utwo dufungura kubera iyo suka twakoresheje nukuri turashimira Imana kuko nibwo buzima tuba tubayemo kurondera ibirenzaho ntibirimwo none wavuze ati ubu urakwije imyaka 37 y'amavuko ego acari umusore canke umushinga ntaye urafise umuryango nawe amukorera ukora vuga ati ngiye gukora kugira ngo ntawukane agafuna n'utubaga tw'abana kugeza ubu ndubatse ndafise umuryango abana ni 4 n'umudamu umva ko atari umuryango muto barabayeho uko nyene kuri yisuka ndose duke barashima uko ndose twishi nuko naho nyene bagashima ko nuko ndabatunze none abavyeyi bawe wasize ruguru bobo urabibuka kugira ngo nabo bumva yuko umwana wabo ari yagiye mu gisagara aratwibuka kuko bavuze yuko waje mu gisagara ufite imyaka 15 yego waho woroduga buri mwaka canke uduga nyuma y'imyaka 3-5 ya buri mwaka ni kure ni kuvuga nk'ubu umwaka ugiye ugomba nk'ubu mu kwezi kwindwi hageze Imana yampeze nkaronka udufaranga atangorane nagize kandi ndashobora gusimba kubaramutsa ariko habayemo ikibazo nkabura utwo dufaranga sinjayo none cyafise abavyeyi bose
ego bose barahari. Na bene wanyu musanga muri abantu muri abana bangaye mu ruvyaro rw'umuvyeyi wawe? turabana 9. Abana 9. Abahungu bakobwa bangahe? Abahungu turi 3, abakobwa ni 6. Bose basigaye ruguru? Bose basigaye ruguru ariko barubatse, bamwe barubatse barasohotse. Ubu no kuvuga muhira hasigaye abo bahungu nyene ariko abakobwa bose baragiye. None ni iki catumye wowe wikundira kuba ngane mu gisagara ca Bujumbura? Icatumye nikundira kuba ngaha mu gisagara ca Bujumbura no kubera buno burimyi nyene ndimwo, ko nararavye n'ubundi hariya naho udafashe isuka ntubaho. No ngaha kandi ndaraba udafashe isuka ntubaho. Ubuzima ego hano buragoye cyane, kandi nta na hamwe ubuzima butagoye, ariko ushirutse umwete ugakora utwo ufungura uraturonka. None burya ko bavuga yuko ruguru ariho barima cyane gusumba Bujumbura, aho Bujumbura birakorohera kurima ahantu haniniya hangana nkaho urima ruguru? Ego biranyorohera mu gihe ndaharose, ariko urabona ino naho nta haniniya hariho. Kuko ino baharondera abantu benshi cyane baba bashaka kuhakurima. Ano kuvuga kurose nk'aka ndima nakanyene ntabwo nta handi hantu bashobora kukongera mu gihe ugiye gukota, kuko aho ugiye hose ahandi usanga uwundi yahakose. Rero kuri ibishi yaba byashoboka umuntu akaronka hanini twoharima. Tumenyeye kubona abantu baza bafata abarimyi babatwara kurima mu ntara zitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Wowe ntagire bakwe y'umugwizatunga aza gutora ati narakugomwe kurima, urazi kurima ngo ndimire ishamba ryanje riri hanaka? Ego ivyo nino birabaho nyene. Hariho abagwizatunga basanzwe bafise amashamba hanze, nino twebwe baraza bakadutora hanyene, bakatujana iyo mu mirima yabo iri hanze nka Tanzania, no mu Rwanda hamwe twaharayo. Ico kiringo giheze bakaduhemba udufaranga, hama bakatugarukana aho badukuye bakadusubiza hanyine. Iyo mufashe ico kiringo mwavuganye cyo kugenda kurimira mu mahanga nko bivuze Tanzania cyangwa Rwanda, imiryango yanyu muyisiga gute? Hariyo akantu abagwizatunga basigira kugira ngo baze kwisigira yikenura? Yego abagwizatunga iyo barinze badushaka kutujana aho hantu, hari amasezerano tugiriranira nabo. Uramubwira turabona mfise umuryango ngaha, kandi nije nabaronderera babayeho kubera bafungura. None unkuye ngaho kanjana, raba udufaranga ushobora kunsigira kumpa ndabasigire, kugira nze mare basi n'amezi 2 ndi hariya nzi yuko umuryango uri kurafungura. Ubu rero arababitahura, ari nk'umugwizatunga atahura yuko ubukene bubaho kandi ugiye kurondera, arashobora kukubwira ati akira udufaranga isiga mu muryango, hanyuma ejo canke hirya yejo tugende ku gikorwa. None nta gihe amafaranga maze gushira ushobora kuvuga ati nsige umuryango ashobora kuba make mu gihe uri hariya hakurya, bikakugora kugira ngo ufashe kandi abasigaye mu gihugu? Ntashobora kuba make, kuko yabaye make hariya wewe umugwizatunga muca muhana andi masezerano ku kindi gikorwa. Ari ukuvuga nimba wagiye gukora dufate nko kurima isuka ya mbere, udufaranga twabaye duke hariya muca musezerana yuko ucurindira ukongera kandi ugasubira ukarima isuka ya kabiri ukaronka utundi dufaranga uzoshikana mu muryango ugarutse. Ego none abantu bazi kurima ariko batifuza ko boshishikara berekana ikirimo ndimo, nkuko tuzi neza yuko umurimyi atabaronse isuka ataryoherwa, wewe utaronse isuka ubaho wumva gute utakurarima? Ubuzima bwo babwase nyene, kuko navuze yuko atakandi kazi naho no karondera ntako ndonka. Kuko nta buryo na bumwe umuntu tutagerageza kurondera ubundi buzi twokora, ariko ntibishoboka. None uwo kurongera kandi kazi katari ko kurima koko wo vyemera kugira ngo utisuka? Ego no vyemera nyene, kuko hari gihe ako kandi kazi noba ngiyemwo no hava nsanga karimo akarusho kurusha aka kazi k'isuka ndiko ndakora. Sindakagaye, kuko ego sindakagaye kubera
ndaronka utwo fungura ata nduru zibayeho atangorane ariko nta murengera urimwo ndonka oya nta byinshi no hava mvuga ngo nanjye ndarose byo nza gufasha n'uwundi bivanye n'ibyo nakoze oya ariko urumva ngiye kwako kandi kazi hari igihe no cyane nshobora kuronka icyo nifashisha nuriya kandi ashonje nanje nkamuha yego abari kwadukurikirana hano kuri Tarsisi Hope Ministry TV hariho abafise amatongo afise indimo zitandukanye barimamwo ifungwa zitandukanye ibijumbu ibiharage imyumbati bakwadukurikirana kwa kumviriza wewe bashaka kugomwa akavuga ati twumvise no muri mwiza aragenda kurima amahanga agenda kurima mu ntara zitandukanye uhoshobora kuba yo kwigwa kugomwa akaza akubwira ati ngo ndimire kivi ahantu runaka uwo mukundira ego no mukundira kuko urumva keshi urumva abanjanye ku kazi namenyereye nanje urumva mbansaba umushahara ico gituma mbwiye ati tugende aha nkorera aka kazi ndaguha umushahara wawe sinovyanka yego none ugira ngo kuronka gute yo kuronka adresse yawe ugira ngo bimworohere kuko ashobora gukurikira ngaha mugabo ntamenye adresse yawe yo kukurahe adresse yanje naha nyene mu Kinama aha mu Bukirasazi bwa kabiri ahandi cyane adresse nibaza ko itagorana cyane gose naha nyene kuko ego misi yose ni kujya ko umunyeshure mvyuka nza ngaha waranka bwije canke ndushe nkataha muhira ariko keshi ni ngaha aha nyene niho mba ndi misi yose abazi umwuga wo kurima ariko bawutaye kandi bawuzi bo babwiye iki birashoboka kuko hari igihe Imana ihezagira umuntu ariko si nta muntu yota umwuga atagiye ku wundi naje ndashobora kureka ibi narosa kandi kazi nkakareka mugabo simba ndagataye no kuvuga ko Imana ibimpezakiye nkunguruza mba nteye intambwe nkava kuri cya gikorwa nari maze kwimyaka n'imyaka nkaja ku kindi naho nk'umuntu yoba yataye uwo mwuga ata wundi mwuga agiyeko oya nawe ni hahandi nyene aba yiteye inzara nivyo bindi cyo usanga mu miryango biriko birazana ingorane kandi muhira ugasanga bari abantu bavyeyi canke umugore ariko aridoga abana ariko baridoga kubera iki yataye akazi atagira kandi ni byiza kureka umwuga warose uwundi mwuga ukora none ko bavuga yuko atamurimyi atisuka abo batisuka bavyagendeye gute utisuka ni kirundi gitandukanye hariho abantu ushobora gusanga guhaga nabi birabaho usanga nk'umuntu arose nk'ahantu akora amezi abiri yakaca kubwira yuko yasoka atazosa kuyikorako kandi kugira agaruke kuyikora kurumva yamenyereye kuri gukora bya bindi biramugora cyane ariko kubisanzwe nta murimyi nyene atisuka kiretse gusa urose kiruta ico kindi kintu kiruta isuka none ndakubaze nka nshuti yanje wavuze neza kandi uravuze yuko umurimyi ntashaka gutisuka ahubwo afuma yibika azi neza yuko ejo ashobora kuyigira gute kwisubiza mu ndimo yego none twabonye nkuko wabivuze hano ukungene mwari murima turabona yuko hari imikobeko minini niyo mikobeko niko karimbi canke imikobeko ni inzitizi y'amazi iyo mikobeko igituma ndayishiramo kurya ijya mikobeko ubona hariya ubona nujya wundi naciye hajya hagati ahanze usanshiremo n'iyindi manuka gutya ine iyo mikobeko rero urabona kandi hari yepfo ntitwahasatura hariya hariya hepfo hariya ntituhasatura hariya tuhaguma hariya kuvuga ko iyi mikobeko iyi inye nzoca ngaha imanuka niyo izomfasha kubika amazi yo kuvomera bino biterwa nzoba ngomba gushiramo igihe rero ntoba mfise yo iyi mikobeko ngaha nta mazi noronka n'ibiterwa vyokuba nk'aya maburi tubona nk'uko ari amaburi muzotera mu bijumbu yego aha ca dufata isuka ukajemagura ibi hanyuma ukaca ufata umubuto ugashiramo none ko tubona amaburi amari manini
mwimbuye ibijumbo vyinshi aha warose amazi ibijumbo birajako. None amazi muronka mwebwe musanzwe bava amazi turonka urabona hajya harugura amazi ariho kuyo hajya anyura bimusaba kugira ajya amazi agushikire ngaha ntiwiha ntakwemerera urinze wiha muca muje imbere y'ubutungane. none ndakubaza aya mazi mwese mukoresha hano ava hamwe canke kiramwe arironderera amazi? Aha kiramwe harironderera amazi urabona hariya haruguru kwa biriya bikazi hariya hari umufurege usanzwe uzana hariya hariyo umufurege usanzwe uzana amazi ngaha. Rero mu gihe bariya barosa amazi nawe naje ndi ngaha camenya ko naje amazi azonshikira kubera amazi amanuka ntazibika agumaza buke nacereye ya mifurege acaza akaguma mwa ya mifurege. Jewe rero nje nkora ikintu nkavomera ibiterwa. None ubwiye iki abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV kubijanye n'indimo kubijanye n'ico boguterera muri bikorwa vyawo vya misi yose? Harakenerwa isuka, harakenerwa n'ibindi tudondagura. Ushobora kuvuga ati jewe mbuzi iki kugira ngo shike ku ntumbero yanje nifuza ko gukora mu bihe nk'ibi vy'indimo. Hari ibintu turondera mu gato twayibura kubwo buryo. Hari benshi ko gukurikirana ngaha utazi je ntazi ariko bafise umutima w'urukundo bashaka kuvuga ati ndatereye isuka cyangwa ndaterereye iki n'ikindi. Uvuze iki wewe kugira ngo nabo bakumvirize ico wewe kiri ku mutima wawe wifuza ko bagufasha ariko arikurikirana kuri channel yacu ya Tarcisse Hope Ministry TV? Ikintu nipfuza nk'ubu jewe mbona ko combera ciza ariko ari nkame ndakirose. Bona nkaha ikintu gikora ngaha n'umutahe. Rero nka jewe nta gatahe mfise ndakenye umuntu akenye nyene wo ngaha nyene ariko mu gihe noba mfise nk'agatahe noshobora kwiyunguruza canke nkatera intambwe nkashika imbere nk'abandi. Ariko ubu nkikenye nta buzima mbona ntibutembera ariko nk'umuntu ashobora kubabona ko ibyo yego ibintu noba ndiko ndakora nawe yobishima afise uburyo nanje yonterera agatahe hanyuma nkatera imbere n'abandi bagashikirwa kuko hajya uteye imbere n'abandi barashikirwa. Hari benshi bama bafashwa ibikorwa nk'ibi by'indimo gusanga barabahaye intabire barabahaye amasuka ndetse n'ibindi. Wowe usaba umutahe iyo mborera si umutahe? Ni umutahe. Ndibaza yuko umaze kuba umutahe ntibaza yuko n'isuka ikaba umutahe. Ndibaza yuko uwo afise isuka imwe canke akafise n'ikiro n'ibiro bibiri vy'ifumbire ndibaza yuko ibagize neza kugira ngo aguterere. Iyo bamfashije byinshi cyane kuko nubundi aho urabona ibintu nzotera hajya nzoshiramo agafumbire. Ikiro cy'ifumbire naco kirazimvye cyane. Gizwe rangaye ubu ni 7,000 ku isoko. Ca uraba nk'ahantu hangana uku hose hazonsaba agafumbire. Rero ico nja mu biharuro nkiyumvira none je amafaranga y'ifumbire ko nzobiteraga mu mafaranga y'ifumbire nzoyaronka gute? Ivyo biharuro bica biza. Rero yo urosa ko gafumbire wateye nta ngorane urashobora kwimbura. Ndumva uravuze neza, uravuze yuko umutahe sinasabye ifaranga, umutahe nasabye kya kintu cyose cyogira gute cyomfasha muno muri bwanje cyogira gute coba kimpaye inguvu zo kugira ngo shishikare nkora ibikorwa vya misi yose nkora. Ego turashimiye abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV bashishikaye kudukurikirana kuno rubuga rwacu rwa Tarcisse Hope Ministry TV. Urabona yuko twaganira na mwene data neza, aravuze neza yuko ati arabasavye mwebwe mukora dukurikirana hano kuri Tarcisse Hope Ministry TV ko mwomufasha mukamuterera mu bijanye ni terambere ryo kurima, haba ifumbire hakaba n'isuka eka n'ibindi ashagasha cyo musafiso yogira gute yo mushigikira akamuterera. Ego turashimiye namwe mwashoboye kuduguha akanya nk'aka keza kuba mwaduhaye ikiganiro nk'iki mukatubwira icifuzo mufise mukatubwira iterambere mwifuza gushikako haba mu burimyi haba no mu bindi bikorwa. Turashimiye namwe ndazi ko mwahevye ibikorwa byinshi kugira ngo mukurikirane kino kiganiro cacu twashobora gukorana n'umwene data. Turabashimiye. Ciao ciao.
Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.